twebwe bivanye n'ingene tuba tubona muhira ameze kwirirwa muhira atakaje ufise ukavuganirira umugabo wanje bari baza kufasha ariko usanga bitoroshe nk'ubu dufata ufise umugabo akazi mw'imisi wawe n'ubuzi buragoye akazi kashobora guhera cyangwa ibintu bigahinduka ushobora kuvuga ati jewe umugabo wanje ntakazi afise mugaje nagiye gukora nkasuma bikagenda neza kandi ubuzima bukandanya bugenda neza kubera ntiwoca wicara n'umugabo yicara kwa muri wa mwanya wuze akazi wowe ugatangura gusuma kuvuga ati umugabo wanje ntakazi afise mwihigihe adafise akazi kambere asuma nawe niyaronka akazi urumva bizosha bigenda neza bigomba nyene birashika kwa buri munsi nta vy'amavyero ashobora guhomba muga ntucuheba umuntu uzi ubwenge ushobora guheba kudandaza urahomba uno munsi ejo ugasubirayo urashobora kuvuga ati je nafise abizigirwa ntushobora kugenda nkatora ko ivyashara biheze nkabashira amafaranga mukico gihe hageze wahombye urashobora kugenda ukavuga ati je nawe twara bashorerane mumwe ideni gende ndandaze ni naheza ibyo ndandaze nzobazanya amafaranga kugenda ugatora uko kagenda ugakora waheza ukabashira amafaranga ugatwara ya nyungu yiwawe uba wakuyeko ibintu bikagenda neza kubera uciye uheba urumva ubushizemo ubunebwe so ntabanga ushiramo ahubwo bisaba ubwenge kubera atabwenge bashobora guha n'amafaranga naho bari menshi atabwenge ubishizemo mu misi ngaka barahomba kuba ni benshi bazi bagaca ngaha bakakora ukwezi kumwe amezi abiri bakabarahomba bisaba ikintu cyose cyo mu bwenge kubera ari gihe nk'ubu vuga ati cendi hano impande yakabari ubonye ikintu cyose kirenganye bigasaba yuko cya kintu kirenganye ugifungura kandi ugifungura urumva ya mafaranga uri kuraranguzamo mutahe utungutse urumva ubuhombye uciyajyamo cyajyamo bigasaba ko no mwijoro ucuyasuma murumva kise kiba ari gihombo aha reko udana sikuvuga ko ngo umutaye mwishi cyangwa ikihubwo bisaba ubwenge ko utagikoresheje ubwenge naho ukoresha miliyoni 5 bitoba zihombye mu gihe gitoya yatangwe ndanaza intete z'ibigori cyanze n'ibiharage ndazidandaza intete z'ibigori zatera imbere natanguje ikiro kimwe cy'intete z'ibigori ntanguza n'usu ibiharage bakabigura babiguze ndagenda nongereza nja ku biro bibiri nkazene ku biro bibiri by'ibigori n'ikiro ico gihe ntwari bwaje mu rugo oya nkazene ikiro kimwe cy'ibiharage n'ibiro bibiri by'ibigori genda datera imbere buke buke biraduga nja ku biro 3 n'ikiro n'usu cy'ibiharage haragera ko ndateka ibiro 5 by'ibigori ibigori maze kubona ati ibigori yego byamaze kunguka ibintu bimeze neza ndavuga ati ubure ibigori Sidisijo kugira ikiyo kubiheba kubera ndabona ibigori biri mu bintu biruhisha imeze nka restaurant biranduhisha nje mugarika mpindura akazi mpindura akazi cenza ngaha mu kasoko Tega mu kasoko kisegeye amafaranga nyene yakoresheje sigaye mu 25 hari umukobwa twakorana shambwiye ati wewe kintu mbona Tugende mu Gagara ndakwereka ingene tuba turangura. Ndagenda mu Gagara ndarangura itomati za 5, ndarangura ikiro cy'ibitunguru vyera, inusu y'ibitunguru bitukura, ndarangura amapiripiri. Urumva ibintu byose mbona ko bikenewe bike bike amayeri 25 mbona ndabiranguje ibintu byose ndabihejeje. Ndahaza ngaha ndatereka uko natereka niko bakagenda bamenyera ngenda nunguka ndavuga ati sindaguma nica ibintu komora bigenda neza arageraho ndaronka umutahe ndangura indobo y'iki tomate n'ibitunguru nk'ibiro 2 cyangwa 3 aho rero muri ico gihe sinafata amafaranga yose ndayajya kuko nagiye narabwira ati je ndafisana ukinikirimba kandi uwo muntu ameze neza naho wowe ufise intuze naho wowe ushaka amafaranga ashobora kwaguha imbere mugabo ukagenda igiriki kazugenda uri neza bitagoranye ndambwira ati je nta kibazo na kimwe ndashobora kuyatora nkazinda muriha kugira ndonke umutahe ukwiriye ndagenda nkazingenda nkarangura igiseke cy'itomate cyari zizimbutse cyari kuri 25 ntarangura igiseke cya 25 nakisa nageze nk'abantu gutse nka 15 cyangwa 10000 Simbuga ati ibintu bimeze neza. Bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho bari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfred turi mu kiganiro KoraKubwejo tuvuze KoraKubwejo tuvuze dukore cyane ejo hazoze zo tura abantu bateye imbere uwo munsi rero twagendeye aba mama harimo n'abakobwa bakiri bato aho basanzwe badandaza ibitoke intore itomati n'ibindi bintu bitandukanye byankenerwa abantu dukeneye imisi yose dufungura rero n'abamama novuga bakorana umwete
hari izuba ridasanzwe ariko bariko barakora turi mu masaha ya kare abandi bahora bakunda kurondera bagateka ibintu nk'ibi ku mugoroba ariko nabo bajava ko ikiganiro gitangura sindabitahura aya masaha kuri iri zuba abandi baba baruhutse baba baryamye ariko bobo ntibibakundira baguma biyumvira mbega twotera imbere gute ejo hazuza twoshika ku nzira y'amajambere gute namwaje tuzi ko Uburundi buri mu nzira y'amajambere muri 2040 mu 2060 naho buzoba bwamaze gushika ku nzira kwiterambere rishitse ivyo byose rero ntibishobora gukunda bari muhira baryamye bugama izuba canke n'ibindi ari nayo mpamvu bace bareka kuryama bakareka itiro bakareka n'ibindi byo banezereza bakaza ngaho kurondera ubuzima bakadandaza kugira ngo ejo hazoza bateze imbere imiryango yabo bateze imbere abana babo nabo kandi biteze imbere KoraKubwejo rero ni hangiro Roy TV yihaye ukindira abanyagihugu mu kubatera imbere mu kubateza imbere mu kubashigikirana cyane mu kugwa baba barimo rero turaza kuganira nabo baraza kutubwira umwete bawukura bigenda gute mpambora mu mabeshi barara bataryamye bazinduka mu masaha ya kare saa 10 ugasanga mama yazindutse yasize umwana mu nzu yagiye kurangura yaje n'umwanya wo gufungura akaba bamwe bariko barafungura turi mu masaha ya saa 8:00 imagine umumama ariko afungura saa 8 hafi saa 9 yakoze yabuze n'umwanya wo gufungura mu gihe abandi usanga arakora umwanya wo gufungura ugasanga niwo munini umwanya wo kuruhuka ugasanga niwo munini rero tuza kuganira nabo batubwira no mwete ingene bawukoresha mbega bigenda gute kugira ngo duhanahana ivyiyumviro dushigikire n'abandi bose bagomba kwiteza imbere biciye mu maboko yabo ndi kumwe n'umumama bamwe ko barafungura tuza kuganira nabo mu nyuma ariko turi kumwe nkamba ndamubaza amazina yo bakwitande Bonita Hakizimana Salima. Hakizimana Salima uri umupfasoni canke uracari umukobwa? Ndi umupfasoni. Salima bya vrai uri umumama ariko usa n'abakobwa nabonye kera witsa namengura umukobwa uracari umwana ubatse ukiri muto bimeze gute? None ukeneye gutera imbere utangura ukiri muto nyene. Wubatse ufise imyaka ingahe? 16. Imyaka 16 wari umaze kugenda mu rugo? Kera. Ufise abana bangahe? Ufise umwe. Ufise umwana umwe. Ubu ufise imyaka ingahe? Ufise 18. Ufise umwana umwe nukuvuga ufise imyaka 2 wagiye kubaka urugo ufise imyaka 16. Birakorohera none kubura umumama ufise umwana ukongera ukaza kudandaza ngaho bimeze gute ubipanga gute? Ndamusigana n'umukozi nkavyukira. Mu ma 5 ndi muri kote kurangura. 5 kuvuga saa 10 waba bamaze kugera muri kote umwana ngana gute? Afise umwaka n'amezi 9. Ariko umwana afise umwaka n'amezi 9 mu masaha ya 11 hagumenga niho yarakeneye mama wiwe yarakeneye konka bigenda gute ucu umusigana ikasigara arafungura bwa ngende kurangura nje ndamusigira iki none acagiye wa mushishora ugacugenda kuri kote kurangura usanze urangura ibiki? Sanze ndangura itomate intore amashu sometimes n'ibindi bintu Salima usanze ubahe mu mirango kuri 13. Mu mirango kuri 13 ugacuza kudandariza ngaho ukarangura amasho intore n'itomate nimba atari banga Salima tutiriwe turaza kure uba watanguje umutangana gute uko ndabona ni ibintu bitari bike byifashe watanguje umutangana gute kugira ngo utere intege abandi bamama dimirura rangura amahera 10,000 urashaka kurangura ukadanda itomate gusa muri ico gihe urangura itomate z'10,000 cyangwa amafaranga ngahe? 1,000. Uconka amafaranga 1,000 ugasubira kandi ukarangura uranguye za 30 muri cyo 3,000 3,000 uziranguye ntizipfa barara bazimaze bimeze gute? Hari isoko ziragiye amaziheze idahari nawe ukadandaza bukeye zigapondekana ejo tukadandaza yayandi yahomvye tukavyuka kandi tugenda kurangura. Watanguye kwimvira umugambi wo kudandaza ryari? Nkiri umwana muto natanguye kudandaza muri aka gasoko tukiri ku mameza mfise imyaka 9. Ico gihe wadandaza iki? Nadandaza ibintu vy'amahereni n'ibindi bintu ngaho ibinyene mvuye mu isoko buga isoko naco nzanga ku mugoroba. Umufasha wawe nabasanzwe akora iki? Umufasha wanje n'umukonvoyeur. Umwe n'umukonvoyeur undi n'umudandaza urumva kanoti ni cash umwe we yazanye n'undi we yazanye yose muca muyashira hamwe mugabo gatera hari kuba atagitoro baronka ariko rimwe arakora wapi amazi iminsi adakora ariko wowe uca umusaidia ugasanga umunsi ntiyarose ariko wowe none ngacagiye utakironse none umva gute ariko nta namwe murarara gusa ubikora neza uradandaza inyungu kayironka ahama n'umutaho ukawusigazamo. Tugushimire cyane tugutere intege nawe bakwitande muhe micro. Salima nawe bakwitande Nishimwe Suzanne uri umumama? Mama umwana umwe. Nawe usanze udandaza iki?
Ndandaza ngaha nyene. Udandaza ibiki? Ndandaza itomate, ibitunguru, intore, tungurusumu na poivro, ibintu nyene byo mu isosi. Ivyo bintu none bigenda neza? Sha ibintu si cyane muga nyene turashima uko biba biri kose. Ndabona n'akansoko kanini cyane muguma mukora amasaha yose nukuvuga bitanduzwa birinjira yaba bitinjira hari amasaha mwari kuvuga ati turagiye kuryama muhira turuhuke turaza kugaruka abakiriya babonetse murinze mwemera kuguma kuri izuba nuko yamubona akarusho bimeze gute nawe watanguje umutangana gute? Je natanguje 20,000. Ndarangura itomati za 5,000, ndangura intore za 2,000. Ndangura n'ikiro cy'ibitunguru. Imana iterehezagire mu bintu bimeze neza. Aho hari ryari? Hari umwaka uhetse. Mu mwaka uhetse watanguje umutahe wa 20,000. Ubu nawe ugeze ku mutahe ungana gute? Sha bumeze neza ndageze ku 100 birenga. Muri ico gihe ukoresha umutahe w'ibihumbi 100 ukarangura ku munsi unguka amafaranga angana gute? Ibintu byageze neza ushobora kunguka 10,000 bivanye n'ivyo waranguye n'abakiriya baba bahari. Kubera hari igihe abakiriya babura n'igihe baboneka urabona nk'aya masaha nta bakiriya bahari haratekereje muga nko ku mugoroba mu masaha 10:11 abakiriya bahari nk'imboga zitanguye kuza. Ariko ndashaka kumenya hari ikintu kimwe gihora kintangaza sinzi ko n'abafana ba Royal TV gihora kibatangaza aba mama usanga bafise umwete barara batajyanye bimvira ngo ejo abana banje ejo canke hirya ejo aba papa bambabarire siniko ndabavuga n'abariko bobo ntibarazishinga nkuko nyene ntibareka kuryama ngo basinzire ngo ejo abana bizogenda gute ariko aba mama bafise umwete udasanzwe hari izuba bamwe ntibarafungura abandi bariko barafungura bakorana umwete ntibaruhuka bigenda gute izo nguvu muzikurahe? Si bose hari abicara n'abakora kubera twese ndufise imibiri imeze cyo kimwe. Niho umuntu avuga ati ndashobora kwicara muhira kandi ndafungura. Muga twebwe bivanye n'ingene tuba tubona muhira hameze kwirirwa muhira atakadufise kwavuganirira umugabo wanje bari baza kumfasha ariko usanga bitoroshe nk'ubu dufata ufise umugabo akazi mwibishaho n'ubuzi biragoye akazi kashobora guhera cyangwa ibintu bigahinduka. Ushobora kuvuga ati jewe umugabo wanje ntakadafise muga jewe nagiye gukora nkasuma bikagenda neza kandi ubuzima bukandanya bugenda neza kubera ntiho ca wicara n'umugabo yicara kwa muri wa mwanya wabuze akazi wowe ugatangura gusuma kuvuga ati umugabo wanje ntakazi afise mwihiga adafise akazi kambere asuma nawe ndiyaronka akazi urumva bitosha bigenda neza. Ko bavuga ngo nta vyama vyera ngo de ntaho birashika ukazinduka ijoro ukagenda kurangura kuri Kotebu ugashika ngaho ukadandaza ariko ugasanga nta nyungu wagize ugasanga ahubwo wagize uruhombo kuko ndabona abantu benshi umunsi ko birabaca intege ugasanga yatanguje umutahe nk'ubihumbi 100 kubera ko yizeye intaya nakavuga ati je nahereye ku 20,000 ariko rabaho ngeze nawe agaca migana ahubwo gutanguza 20,000 nawe agatanguza 100 cyangwa 200 ugasanga uwo musi arahombye mbega bigenda gute ntaho uragira sheke ngo uhombe kugira ngo umuntu we yaciye acika intege ugasanga uno musi aratanguye abonye bigenze nabi aciye arambirwa aciye acika intege we byagenze gute ntaho ugeze uhura n'ikibazo cyo guhomba ugahomba ku rugero hamwe ubura n'umutahe? Guhomba nyene birashika kwa buri musi nta vy'amavyero ashobora guhomba muga ntucuheba umuntu uzubwenge nshobora guheba kudandaza urahomba uno musi ejo ugasubirayo urashobora kuvuga ati je nafise abizigirwa ntushobora kugenda nkatora ko ivyashara biheze nkabashira amafaranga mukico gihe hageze wahombye urashobora kugenda ukavuga ati je nazi ko nabashorera mumwe ideni gende ndandaze naheza ibyo ndandaza nzobazanya amafaranga kugenda ugatora uko ukagenda ugakora waheza ukabashira amafaranga ugatwara ya nyungu yiwawe uba wakuyeko ibintu bikagenda neza kubera uciye uheba urumva ubushize mu bunebwe. Ko tuzi ngaha mu Burundi bwacu tashure rihari ryo kwigisha ibintu byo kudandaza beka ryo bari rihebanga mukoresha kugira ngo mwunguke kuko umuntu wese abantu wese arashaka kuvuga ati gutangura kudandaza byasaba negera umuntu yadandaje ambwira igenda bikora ambwira akabanga akoresha wewe nk'umumama azi ivy'urudandaza bimazemo n'igihe kitari gito nakaye kabanga ukoresha kugira ngo usigure abakunzi ba Royal TV abamama nk'abo babifuza kurondera amata y'umwana canke ivyamwa n'ibindi batiriwe baragora abagabo n'igihe banga ukoresha kugira ngo nabo bavyumvireho ejo canke ejo bazorikoresha batera imbere nkawe. Ntabanga ushiramo ahubwo bisaba ubwenge kubera atabwenge bashobora guhana amafaranga naho bari menshi atabwenge ubishizemo mu misi ngaka barahomba kwa ni benshi bazi bagaca ngaha bakakora ukwezi kumwe amezi 2 bakabarahomba bisaba ikintu cyose mu bwenge kubera ari gihe nk'ubuvuga ati ndi hano impande yakabari ubonye ikintu cyose kirenganye bigasaba yuko cya kintu kirenganye ugifungura kandi ugifungura urumva ya mafaranga uri kuraranguzamo umutahe utungutse urumva ubuhombye uciyajyamo cyajyamo bigasaba ko no mwijoro ucuyasuma murumva kise kiba ari gihombo aha reko udanaza sikuvuga yuko ngo
umutahe mwinshi cyangwa iki ahubwo bisaba ubwenge kuko utagikoresheje ubwenge nawe ukoresha miliyoni 5 bitoba zihombye mu gihe gitoya bisaba rero ngaho ukoresha ubwenge aha ni ubwenge dukoresha tukiri ngaho nyene ugumye ugaruka ku jambo ryo gukoresha ubwenge mbega ubwo bwenge bukoresha ni nyabake ubwo bwenge rero dushaka gutubwire system uri kurakoresha ubwenge ushiramwe n'ubwahe mbega ko tuzi ko ku mashuri atabo bavyigisha ivyo kudandaza besha aho tumaze kuganira nabo batubwira ko ari impano bisangamo turashaka ubwo bwenge ukoresha kugira ngo n'abandi ba mama ejo canke igihe ejo babukoresha so uri ngaha kudandaza ushobora kuvuga ati no munsi nungutse ibihumbi 2 ukivuga ati reka nk'ikirimba c'igihumbi ati ikirimba c'igihumbi buri munsi kandi cyo baze ukiriya baguhembye amwe yose watanga barumva baguhembye kibacungutse yamara yose watanga nimba mwara muri nk'abantu 20 muvuga ati ku munsi n'igihumbi je mwara mukavuga ati ndimo no munsi tuvuze kora nk'indwi yose tudariko duhemba umuntu indi tugahemba umuntu umva se amahera make ayo yose ugiye ukayakusanya ukayegeranya bayaguhembye urumva ko atabara amafaranga make aha bisaba yuko utandaje ntuzuba wo kujya gusa bisabe kuzurama n'akandi kantu kindi tumukinishira hamwe shira muragenda ukavuga ati mu mideni nkagenda yakoresha ngaha ntunguka hamwe nk'abatwari ni kubivanye ndayakuye mu ibintu nyene nakoze natandaje kugira ndonke mu iyo nyungu aha rero ntibisaba yuko bozuka gatandaza amafaranga wibikira kwera uvuze ngo yabike mu nzu ukunda uyabika mu nzu kugenda ukayatora ukayakoresha imigambi mugabo wamaze kwashira mu kirimbo urindira cyagiye cyo guhembera kigeze bakaguha amafaranga hamwe n'ibikagenda neza uvuga ati je sinshoboye kurihinduka cugenda ukari hamwe inzu cyangwa ukasubamo agastoke ubuzima bukanda yabugenda neza wewe ubwenge uri utubwira bokoresha nobwa ni nk'ibanga nkuko natanguye ndabigusaba nuko utoje amafaranga yose wungutse ngo uhava usanga wajandanije n'umutahe ugasanga abamama niko dukozwe canke abakobwa ubonye ikintu ciza birase kucihanganira ubonye unakafise urubanza birase kureka kumutera birase kureka kumara urubanza rwiwe birase nyene burengagiza wowe kubwavuga ati abamama canke abandi bose bakeneye kudandaza ni bige kuziganya bige kubika bige kuja mu mashira hamwe nico kintu cambere cyo tumutera imbere mbega imbere yuko utangura gukora ibintu byo kudandaza n'imbere yuko ugenda mu rugo nakaye kandi kazi wari usanze ukora cewe ntaratanga kudandaza nta kazi nakora nari nicaye muhira waramaze igihe wicaye muhira hama ushubyinjiramo gute ivy'urudandaza umutima wo kuza kudandaza wakujemo gute je kudandaza ubwambere ntangwe ndandaza intete z'ibigori zicanze n'ibiharage ndazidandaza intete z'ibigori zatera imbere natanguje ikiro kimwe c'intete z'ibigori ntanguza n'inusu y'ibiharage bakabigura babiguze ndagenda nongereza nja ku biro 2 nkazene ibiro 2 by'ibigori n'ikiro ico gihe ntiwari bwaje mu rugo oya nkazene ikiro kimwe cy'ibiharage n'ibiro 2 by'ibigori genda ndatera imbere buke buke biraduga nja ku biro 3 n'ikiro n'inusu cy'ibiharage haragera ko ndateka ibiro 5 by'ibigori ibigori maze kubona ati ibigori yego byamaze kunguka ibintu bimeze neza ndavuga ati ubure ibigori sidisijo kugira ikiyo kubiheba kubera ndabona ibigori biri mu bintu biruhisha imeze nka restaurant biranduhisha nje mugarika mindura akazi cenza ngaha mu kasoko Tega mu kasoko kisegera amafaranga nyene yakoresheje sigaye mu 25 hari umukobwa watwakorana shambwiye ati wewe kintu mbona tugende mu gagara ndakwereka ingene tuwe turangura ndagenda mu gagara ndarangura itomati za 5 ndarangura ikiro c'ibitunguru vyera inusu y'ibitunguru bitukura ndarangura amapiripiri urumva ibintu byose mbona ko bikeneye bike amahera 25 mbona ndabiranguje ibintu byose ndabihejeje ndahaza ngaha ndatereka uko natereka niko bakagenda bamenyera ngenda nunguka ndavuga ati sindaguma nica ibintu ko mbona bigenda neza arageraho ndaronka umutahe ndangura indobo y'ikitomati n'ibitunguru nk'ibiro 2 cyangwa 3 aho rero muri ico gihe sinafata amafaranga yose ngo ahubwo nagiye ahantu narabwira ati je ndafise ahantu ukinikirimba kandi uwo muntu ameze neza naho wowe ufise intuze naho wowe ushaka amafaranga ashobora kwaguha imbere mugabo ukagenda ugira iki kazugenda uri neza bitagoranye ndambwira ati je nta kibazo na kimwe ndashobora kuyatora nkazinda muriha kugira ndonke umutahe ukwiriye ndagenda nkazingenda nkarangura igiseke cy'itomati zari zizimbutse zari kuri 25 ntarangura igiseke cya 25 nakisa nagiye nk'abantu gutse nka 15 cyangwa 10000 Simbuga ati ibintu bimeze neza
tugushimire cyane tunagutere n'intege ndumva ko umwuga wo kudandaza usibye kuri gushingira intaha abandi ubatera n'intege kumva bavuye ku mutahe w'ibihumbi 200 ukaba ugeze ku mutahe w'ibihumbi 100 kuva ku bihumbi 200 kubera urashaka kubona renza ashaka kuba ari n'200 nkuko byibaza kuko ibyo urangura ntubirangura rimwe no mushaka kurangura itomate mu gihe tuzatanguye guhera udashaka kurangura intwe mu gihe tuzatanguye guhera ni ukuvuga rero uratunze umuryango uratunze abana urariha inzu urariha n'ibindi uranasuma bivuye mu mutahe w'ibihumbi 100 bivuye mu maboko yiwawe birimeze neza je sindidoga kwera nakaye kajambo ubwira abandi ba mama bitinya ugasanga arafisa n'umutahe mbwa avuga ati mpere kukindandaze gute kumenga nzohomba mu kubatera intege babwira nabo bakura amaboko mu muzi gutoka ngo 2060 tuzo uburundi buzo bwashite kutembera tugasanga aba mama bose bafise ubuzi baritejeje imbere barafise amashamwe bitirira barafise ivyo bakoze barafise ivyo birata muri iyo myaka turi mu nzira y'amajambere niki babwira mu kubatera intege mu kubashika bwa tuzohashike twese turi abantu bameze neza dufise amafaranga atabufasha dukene ugasanga umugore akeneye gusa neza ntirirwa arabisaba umugabo akeneye ikintu mu rugo aragikemura akaye kajambo babwira imbere ko turangiza ikiganiro je nk'ico nabwira mama ni gukura amaboko mu muzi bagakora para kuvuga ngo no kurirwa nicaye muhira ndindira umugabo wanje aze amerasyo biba vyiza nawe ukora kubera ari ibintu bibe mu bukeneye umugabo ataba ari we bikuha ukwiye gukora amaboko yawe kugira cya kintu bukeneye ukironka kubera nk'ubu ari umwana ashobora kugira ati je nkeneye gitumbura ntikiri ngombwa ko ugenda ku mugabo wawe ati je nkeneye amafaranga y'igitumbura cy'umwana oya ukora biba ari vyiza cyane ucugenda ukamugura wa mwana ashaka gitumbura bashaka ibintu bikagenda neza cyo nobona nuko bose bakura amaboko mu mpuzu bagakora bakiteza imbere kwa mu rudanza ntiho vuga ngo urahomba ishubihebe oya tuse turahomba kandi tubihebe urahomba ukaguma udandaza imana ikaguma itera imbere ikaguma ibafasha abantu tukaguma dutera imbere ico kintu numva babarira tugushimire cyane bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira mwabonye n'ikiganiro KoraKubwejo cageze twari kumwe n'aba mama basanzwe bakorana umwete cyane bari kuzuba idasanzwe kuko nasatangwe ndababwira ntibaruhuka n'umwanya wo gufungura barawubura bobo akamo umukuru w'igihugu yabateye kuko mu 2020 zo turi mu nzira y'amajambere 2060 tuba twashikira iterambere riramo bakumvise nkamo bakora ijoro n'umurango kumva saa 10 mu mama size umwana mu gitanda agiye muri kote bukurangura novuga ko ivyishimo bidasanzwe novuga ko korakorana umwete nta nkeka nta nubwo wadufise ivyo twifuza byose tuzobishika kubera twakoye amako mu dukore ndabashimira cyane rero ndanabatera intege umwe wese mu kazi kiwarimwo akore cyane ejo hazazo ari umuntu ateye imbere abatarega subscribe mwese subscribe mwanda mu kanungano vya Roy TV amakuru mashasha yize au revoir